yemeza ko amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politike akebura leta muri bimwe biba bitagenda neza, ariko rero ngo rimwe na rimwe ayo mashirahamwe arahuguza mu byo avuga. Ibi rero bigashikirizwa na Olivier Suguru, umukuru w'ishirahamwe CFCIB, hari mu gihe ishirahamwe Parseme ryari ryatunganije ikiganiro kugira ngo abantu bavuye mu mashirahamwe atandukanye, abavuye muri leta mbere n'abandi bahanahane ivyumviro ku bijanye n'ibibazo biri mu gihugu vyerekeye ahanini ubutunzi. Reka rero tubumvirize kuko abafashe amajambo ari benshi, mwumvirize ivyumviro bashikirije. Hari amareforme nk'ubu ariko araja mu ngiro bya digitalisation, kuko digitalisation izofasha cyane muri amélioration du climat des affaires, yongere ifashe muri bya gouvernance. Hari ibindi bihari by'amareforme y'amadéclaration fiscale en ligne, amapide paiement en ligne des impôts. Ico ni ikintu bizofasha cyane kugira ngo la gouvernance y'ayo, kugira ngo umugwizatunga ashobore kugira déclaration fiscale yo gutanga ikoro atiriwe arahaguruka ngo agende gushika kuyobera, ashobore kuriha amakuru yiwe atiriwe araja mu kigobera, hamwe ata contact physique iba hagati y'umugwizatunga n'umuajobere, uko iyo abantu bagenda barabona kenshi nibo nibe bintu bya mauvaise gouvernance bishobora kubamo. Niho nivyo byagiye biramo mu bihugu bindi bya Singapore, bya muri Islande. Il faut tuja muri digitalisation kugira ngo iyo politique ya digitalisation ije mu ngiro bidatevye. Cyo kimwe n'ibya facturation électronique. Nagomba rero niyo narandira sabe ko ibi by'amareforme abari yanku nk'uko twayo bakubona yuko ibanki inkuru ya Repubulika hari amareforme yamaze kwanosa kandi arikaja mu ngiro. Ibi byo gushira ku rugero rumwe bya taux de change, pour la prochaine de taux de change, ibi bya mbere de change, ibi rero bikaca bijana n'ibya discipline budgétaire, ibya discipline, ibi by'amareforme fiscale n'ibindi. Nagomba imbere kurangiza ntange impanuro cyane cyane kuri ibi by'ama société civile. Ni byiza yuko société civile itanga impanuro kandi bagakurikirana kuri ko bagenda. Mugabo bo Burundi ko tous les autres pays africains aujourd'hui, murateneze ko turasubisa amashoke exogène kuri ibi bintu bya climat, bya changement climatique, amashoke économique, bya Ukraine n'ibindi. Hakaca haba rero bya Covid. Ni byiza cyane yuko haba rero débat contradictoire kugira ngo les efforts conjugués de part et d'autre bashobore guterera bitagoranye. Mugabo nashaka kuvuga yuko des fois hari dérapage. Il est très regrettable qu'une organisation de société civile burundaise, témoin de notre histoire tragique, use un langage aussi vulgaire, violent et méprisant. Ndagaragaza système cyane. Iyo umuntu afite icyo birashikiriza, nta kibuza ko agira des investigations approfondies, akabaza, akaja kuraba abo bantu akeneye kubaza, atiriwe araja mu bintu byo kuvuga amajambo atari meza. Nivyo bintu byubaka, nivyo bintu bituma abantu bakora bashyize umutima hamwe kandi bagiye kumvikana. Secteur privé irafise ibyo kirakora, abantu les hommes d'affaires barafise ibyo barakora kugira ngo bajigire iyi situation d'inflation importée biko bice biraduga ku masoko mpuzamakungu. Mwarabonye mu gihugu cya Kenya ariko abade manifestation bice biraduga. Ibi rero abagwiza tunga bakira gutera intege. Naganda babwire ko hariho muravye mu ma base de données des informations igihe imbere ya crise 2015 le niveau d'investissement direct étranger twari autour de 350 millions de dollars. Haraba crise birakuruka gushika dushaka ku miliyoni umwe w'amadolari. Mugabo les hommes d'affaires burundais, le secteur privé burundais a continué d'investir, a continué à prendre des risques. Baratanga akazi mu madomaine atandukanye, mu mabanki, mu assurance, mu industrie. Au lieu de les encourager, abantu bakaza kuvuga ibintu qui décourage le secteur privé. C'est une parenthèse, si byo nashaka gushikako, mugabo bidufashe kubaka kugira ngo twese uno munsi turabadara muri direction. Tufise n'Imana, la vision du gouvernement n'est pas différente de la vision de la société civile aujourd'hui et du secteur privé. Nous avons la même vision, nous avons le discours
à partir de la haute autorité du chef de l'État, où maintenant nous avons la même vision qui est claire, où on doit arriver. Maintenant, c'est la question, comment est-ce qu'on va arriver à avoir des résultats? Il faut profiter de dynamique et environnement kugira ngo twese dukore turabira hamwe duteze igihugu. Iki gihugu uraza abantu ngene bamerewe uraza abantu batarya nari aramutariye arya ubugari bw'intumba agakoza n'isoro akoza ubugari n'ubugari n'ubundi akoza umwimba ukatiba kwikugira ibintu wishaki ngo bakubanza muza kumbaza ngo ukumva badaradefashije mwiyozeye izwi n'amategeko yakuze kurengana kw'izonera urubwo nibyo gutanga muzi baba abo bagobo rero nta byinshi novuga kuri icyo kugira ngo tugore umwanya noshikira kugira mu nzego zitayijike yavuze cyo gushyiraho cadre national iyo kandi tuza kubaho mu buzima bwose bw'igihugu guhera ku rwego rwo hasi gushika ubwo hejuru kugira batwitwe twobita kandi twobita ntuze komisiyo kirereka kugira ngo ruze rurareka rutuma ijisho hariya harabasuma hariya abantu binyegeje baza barabadukurayo babadehoza babandi bagabo baze kubabaza hanyuma ubundi nawe yavuze nko muri mashine bwite yavuze ibintu byiza nawe yavuga ko haterade aravuga ko iyo proposa ntuze ibintu bya nawe bya digitalization byo gusaba amasoko hari bijya ntibikwiye memanyinye bokwima attribution zibera l'execution zibera hari rero hari ikintu rero yibagiye muri mashine bwite kidodera pagi kubera nibahindure ijya saveri baha l'autorité supérieure ijya muri mashine kuzenyaruka hajya muri agence muri projet d'urgence hajya bacavuga ngo niwe aca ahamagara kugira ngo agire umuntu ushaka kwatwibira bijya hajya niho bibira so isoko za leta musaza hajya no gutanga icyo tayibu badahinduye hajya hayi bijya byamanje ngo bigabanuke ngo hanyuma byatiriwe iyi komisiyo mixte igizwe n'abantu batatu harimo n'abo muri sosiyete sivile dayi kuko muri maje hateza kujyamo abantu muri iyo komisiyo bo muri sosiyete sivile ni ngombwa cette obligation niba bashaka transparence budgetaire niba bashaka ukuri niba bashaka gukorera umuganda hano mu gifu niba ibyo rero nuze nageza propose n'ubise ko ari conseil juridique d'ailleurs autorité de régulation nageza propose yuko directeur général atatwayoronka yo gutanga isoko anokera naho byoba ibintu byihuta byahegera ejo atazuru wafise wenyene byo gutanga marishe ibyo bidahindutse ububandi ubunyonyezi ubuguma bwigana ahamwe igihugu mu gajana make rero nagomba usubize ijambo mugabo usaba abo muri sosiyete sivile twebwe twirara ko turiko dukorana nk'uko yavuze romagisitrat turakorana turakorana kuko tudakoranye tudashyize kuvu hamwe jovorodi nta muntu n'umwe ari umwe azoshobora kugunduza ububandi bwiraye muri iki gihugu nta muntu umwe azokwihenda bazogunduza ubusuma bazosubiza ku murongo ibi bintu bijanye na gestion des avoirs de l'État tibikunda tibishoboka ibi twiteza gukora ikoranye tuteza gukora ubunani tugira ikibirwe kwa kera apana cha kibiri muheruka ikibiri kimwe cy'amasoko kumbe twabaje kurima bari hamwe n'amasuka bagatudikize mu munota umwe mugabo magiye akagitoza mu mwaka wose nitwa Boyeri Janine abana jeserukira shirahamwe ry'abakenyezi twadushire hamwe
kuko abandi babishikirije mbanje maje gushimira cyane rwose twiva mutima ishirahamwe Parsem ryateguye kino kiganiro kumva neza ingene ubutunzi bw'igihugu bwose bwifashe, ikori ritangwa n'abanyagihugu ingene bimeze mu gihugu sagaseseshwa muri ivyo biragaragara ko ari ikibazo c'inkoramutima na cane cane muri ibi bihe tubona ubuzima bw'abanyagihugu tutibagiye n'ubw'abakenyezi butera umengo ni ikibazo kidasanzwe. Ubwa mbere nk'uko abandi babivuze kuri iki kijanye na gouvernance budgétaire bavuze ibintu bya transparence. Turumva ko hari amashirahamwe menshi atanga amakori n'ayandi ngo adatumiriwe gutanga amakori. Kuri ico nagomba manze sabe bwa mbere ko abenegihugu twese uhera kuva ku mutumba kuva makomine kuduga twomenyeshwa cane cane ayo mashirahamwe atumiriwe gutanga amakori nayo yose adatumiriwe gutanga amakori. Novuga identification de ces sociétés ou entreprises kugira ngo tubone koko by'ukuri na ya entreprise y'abakenyezi ajanye n'ibintu bya entrepreneuria turabe ko harayo wibuka gushiramo ya gouvernance inclusive turondera gutyo twese tubimenyesha mbere habe n'amafishaje ko nivo commune kugira ngo mwene gihugu ashobore kumenya neza by'ukuri ahatumiriwe kwatumiriwe gutanga ikori cyangwa adatumiriwe gutanga ikori, kuko ivyo navyo nyene biri mu bintu bitera agahaze kutamenyeshwa ibintu neza ko byifashwe mu bijanye n'amakori n'itunganywa ryayo n'ikoreshwa ryayo hamwe n'isuzumwa ryayo. Sinzi umuntu yavuze hariya ati mbega amashirahamwe ya société civile arakora icyo yategerezwa gukora, ari implike muri budgetisation. Nibaza ko novuga ngo oya, kandi noneho haba uwo mu association y'amakomine haba uyu mushinga ntahejeje kuvuga imbere yanje baravuze ko ibyo bintu bitariho eka ntibiriho nyene. Jewe haraho nagira nti iyo bibaho hari aho kumbure bogiye baramira. Aha ndavuga nti nk'aba bantu b'inzobere nk'aba Parsem n'abandi, iyo haba hariho amekanisme national yo guparticipa muri budget canke kurabana n'izanere kumbure ntitwari kumaramara kumva ko by'ukuri ndavuze ngo kumaramara kumva ko hariho amahera y'igihugu yasubiye inyuma kubera atakoreshejwe. Ndakivuze ntituramaramara kuko nararyohewe n'umushikiranganji wa finance yaravuze nawe ati by'ukuri ati twumva umenga turafise isoni. Rero ntitutinyana ejo ico gikorwa iyo gikorwa twokwamanye. Kuvuga nti kubiyerekeye hari ikintu no kuvuga nti anangira bavuga bati action speaks louder than words. Isigura iki? Cyo gihambere nuko tuvuga turamenyera gushira mu ngiro ibikorwa byiza byo tuvuga n'ibizovugwa, ni naho turatera imbere. Nayo iby'amakori hari ikintu n'ababita bati yigisha kita principe du juste retour. Ubutanzi ikori rimara iki antebe y'ama-infrastructure, antebe y'ibikorwa by'amatara, amashuri nk'ibyose muze gukora ibintu bikorera kugira ngo tuze turatera imbere. Niyo saba nawe yatereye yavuze bya participation citoyenne, aravuga bya budget participatif n'ibindi budget sensible au genre, cyatavuze budget sensible au climat n'ibindi. Ubu rero kera muri 2008 habaye igikorwa bita ngo budgetisation participative
et le contrôle citoyen de l'action publique. Mukuvuga iyo ntumbero y'uko haba logique de rendre compte et de rendre compte yoja mu mibereho kugira ngo ntagire umuntu abona yuko asigaye inyuma mu iterambere, asigaye inyuma mu byo barindiye bamubwira parapeti batanze. Ibyo rero biraza yuko abijejwe boza barabishira imbere kugira ngo umuntu wese ntabone yuko yasigaye inyuma igihugu ciwe. Eric Nkurunziza wo muri marché public, autorité de régulation du marché public, nawe nyine yasubiyemo aya mareforme y'impôt yerekeye la digitalisation, kandi amushimira duhaye mu robe ikora 419 na adresse email ya dénonciation. Neza yuko nk'abantu bakorera muri ubwo gisata ikomeye nk'uko yabivuze neza bizi nuko so mashirahamwe itwara entre 60 et 70% du budget de l'État, plus de la moitié. Twe yuko rero nk'abantu secteur privé essentiellement babikoreramo bakwiye gukoresha ama information hamwe yabonye yuko barenganijwe kenshi birabona tuba mu Burundi, turabana, tubazananye, dusangiye abageni, dusangiye ibirabo, dusangiye iminsi yose turabana, ariko barenganye nico bituma bavuga bati tuze twose nk'ibiriye tubikorere ko dutere imbere twiteze imbere. Hanyuma ubundi ngira ngo yari Madame Danine akurikira agaserukira association y'amashirahamwe dushire hamwe wala yavuze byinshi kandi byiza. Aravuga ati abakenyezi n'ukuza barabashiramo makomisiyo communale provinciale, kubyerekeye iby'amabije, ibyerekeye imigambi, kubyerekeye ibyo byose bikenewe muri logique ya budget participatif. Hariho ibyo bintu bita ngo from top uhera hejuru ukaja hasi down, canke from bottom to top uhereye hasi umuti. Hariko rimwe hari abayiseruki, hariho soko rimwe abayiseruki. Rero uhereye hasi ukavuga uti vuga imigambi yawe akayipanga ipange tayituri Coline n'imishoro biduge hejuru cyo muri komine cyangwa komine ibikore byisunze naho umukuti niyo twebwe dukeneye nka kwi y'amazi cyangwa dukeneye ivuriro cyangwa dukeneye urusyo n'ibindi bitubemo biduge hejuru amahera tutange tubone yuko twatangiye ikintu kizima. Faustin Ndikumana mukuru w'ishyirahamwe Parseme arashimira abitavye ikiganiro. Biratweretse by'ukuri yuko ibyo twahora twiyumvira yuko ibijanye n'ikurikirana y'amafaranga leta ituze ingene ikoreshwa, twahora twiyumvira yuko mengo byoba biraba amashirahamwe yacu za Parseme mengo nitwe biraje ishinga gusa. None tureje kwibonera neza yuko abarundi bose bibaraje ishinga. Hari abaserukiye bavuye muri leta twababonye, abaserukiye abikorera utwabo mwababonye, amashirahamwe yigenga yanga abahinga mwababonye. Abo bose rero tubakenguruke baraje kwerekana ko iyo nyota y'igihugu cacu cova muri ubukene bifatiye mu kumenya ingene amafaranga leta ikoresha yoja mu muco n'ingene atozwa n'ingene abenegihugu boshobora kubazwa bagashobora kugira icyo bita participation nyine muri ivyo bintu byotera imbere. Ariko rero mu bija guhinduka twese turabizi ahinduka bibiri. Ubwa mbere amategeko, kuko amategeko nk'uko
mugenzanje yashikije ikiganiro bivuze amategeko ni ikintu gikomeye. Amategeko ni ikintu abantu benshi binyegezamwo, kandi akoze ibintu abona ko amategeko abirekuye kosa ntibari kwiwe. Hariho n'ahantu bakora ibintu kubera amategeko atabitomura neza, kubera amategeko atabitomura neza ukamengo icyaza gukora amategeko ugasanga ntaho yayarenze. Ibyo rero twe turakwigumira muri sosiyete zibera nabizi burya si ukuvuga ati hari ibintu bimeze uku n'uku ngo abantu barenze amategeko. Hari ikibazo cya mbere cyo guhindura amategeko n'ikindi cyo gutuma amategeko yabaye meza abantu biga kuyakurikiza.